Abana bava mu miryango ifise amikoro make bagera ku 74 bo muri zone Muyira komine Mukaza baronkejwe ibikoresho vy'ishure bigizwe n'amakaye, amakaramu n'uducamirongo bitanzwe n'ishirahamwe Misede kuri wa 26 Myandagaro mwaka wa 2025. Ubwo gwaruka gwaronkejwe ivyo bikoresho co kimwe n'abavyeyi babo bari babaherekeje bashimiye iryo shirahamwe kuba ryabiyumviriyeko kuko ngo ivyo bikoresho bari babikeneye cane. Navyakiriye neza ndyohewe bizomfasha kw'ishure mu kwandika no mu kwiga mu gusubiramwo. Turasimiye iri shirahamwe Misede rije gufata mu mugongo imfuvyi n'abamerewe nabi batisoboye. Turasimiye iryo shirahamwe ryame riza kudufata mu mugongo gusika aho abo bana bazosika imbere mu byo bifuza bariko bariga. Isi yose hageze mutwibuka mutubonera abana kugira ngo bige bashobore nabo kuzotera imbere bafise ikibafata mu mugongo kubera ari imfuvyi, abandi n'abadafise mikoro, abandi harimwo n'abiga bagwaye. Nta n'umuse barigera bafasa abana babaterambera amakaye. Mbere niho twari twarose umuderegiteri mu myaka yahera niwe yari yakwigoye aradufasha nuko abana bararonka amakaye barabaha amasabune n'amakaramu ibisigaye nta mwana arasubira kuronka n'ikintu na kimwe. Mugabo aha turasimye kubona babafashije kabiri nukuri bazohora barondera bagwize n'abandi bazobaha niko nobivuga. Imana yivange mu vyanya amarondero ukuntu mwatindiyeko Imana ibahezagire cyane. Nestor Nzitonda arongoye iryo shirahamwe ryatanze ivyo bikoresho asaba ubwo gwaruka kubungabunga iyo ngabire babaronkeje. Igikorwa twagitanguye dufasha abana 52 ariko uyu mwaka twarateye intambwe tugeze ku bana 76 kandi twagitanguriye mu karere dutangura ku mashuri 4 ariko ubu unye twaraguye akarere kuko ubu tugitanguje no munsi ariko iyi ndwi nyene turafise handi tuzoja gutanga ibikoresho vy'ishuri. Kuvuga mu makaye twatanze ahuye n'amakaye bazokoresha umwaka wose. No kuvuga amakaye y'ishure umwaka wose bazokoresha arakwiye. Mboneha akaryo ko gusaba cyane cyane abavyeyi baba bana baronze nkeje ibikoresho vy'ishure kugira ngo baze babizigame babibungabunge kugira ngo bize bibafashe mu kwiteza imbere. Hama ikindi nsaba kandi aba bana baronkeje ibikoresho by'ishure ndabasaba yuko bo bibungabunga kandi bakiga bakitwarika kwiga cyane kugira ngo baze baduhe umwimbo mwiza w'amanota uko nivyo bintu duharanira twifuza ko baba bana b'incabwenge. Bifuza ko iki gikorwa giterera mu mbona kazoza y'igihugu Uburundi bwifashe muri 2040 n'Uburundi buteye imbere muri 2060. Dukenera ko ico gihe tuba dufise incabwenge zikwiye ata muntu yabuze agenda ashobora kwiga ngo bivanye nuko yabuze uburyo bwo kwiga canke ibikoresho. Nico tuko turakora kugira ngo abantu usanga bafise amikoro make kugira ngo bashobore kwiga.